Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 16 duhera ku karongo ka 16 tugeze ku karongo ka 24. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Ifilipi Paulo atabwa mu ibohero hanyuma akabohorwa n'umumarayika. Umunsi umwe twari tugiye gusenga duhura n'umushumbakazi yiziziwe n'igishitani c'isato kandi yaronkera inyungu nyinshi bashebuja mu kurangura. Uwo rero yaza arakurikira Paulo na twebwe nyene, aza arasemerera avuga ati, abo bantu ni abasavyi b'Imana rudasumbwa, babamenyesha inzira y'ubukiriro. Ibyo yamaze iminsi itari mike abivuga. Paulo arateba ararambirwa, araheza ahindukirira nyagishitani avuga ati, ndagutegetse ku izina rya Yezu Kristu ntuve muri uwo mugore. Ubwo nyene gica kiramuvamwo. Bene umushumbakazi babonye ko atagishobora kubaronkera inyungu, bafata Paulo na Silasi babajana ku nama imbere y'abatware, babashikanye imbere y'abacamanza, bababwira bati, aba bantu naho ari abayuda badurumbanije igisagara cacu, kandi bigisha imigenzo twebwe abanyaroma tutarekuriwe kwemera no gukurikiza. Ishengero rirabahagurukira icarimwe. Abacamanza nabo batabura impuzu zabo bategeka ko babakubitisha amahiri. Bamaze kubakubita amahiri menshi, babata mw'ibohero, bategeka umucunzi ngo abacunge abitondeye. Umucunzi arose iryo tegeko aca abugaranira mw'ibohero, ababohera amaguru mu biti. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya, amen. Bana b'Imana, turabandanya kuzirikana ibijanye na Paulo na Silasi. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga rivuga ngo Ifilipi Paulo atabwa mu ibohero hanyuma akabohorwa n'umumarayika. Bana b'Imana, turaraba ingene vyagendekeye Paulo. Twibuka ko twaherutse turiko turazirikana Paulo na Lidiya ariko arasaba Paulo na Silasi ngo baje kuba baragumiwe. Noneho rero reka turabe ibyamushikiye muri Filipi 16. bavuga ngo umunsi umwe twari tugiye gusenga, bari bagiye gusenga, duhura n'umushumbakazi yiziziwe n'igishitani c'isato kandi yaronkera inyungu nyinshi bashebuja mu kurangura. Umunsi umwe bari bagiye gusenga, bahura n'umushumbakazi. Ubwo kuvuga umushumbakazi yari umugore, ariko hari ibintu tumenyereye by'abashumbakazi boba baragira se canke bashumbye ahantu, ariko n'uyu w'umushumbakazi ngo yari yiziziwe n'igishitani, yari umushumbakazi w'ibishitani ngo cy'igisato. Mbere ngo cy'igisato afise bashebuja, mbese biratahuritse yari umushumbakazi nyene, kuko icyo gishitani cyari kimurimwo. Abo bashebuja barabunguka kubera
uwo mushumbakazi, uwo mugore yari mu ibyo bishitani, ibyo bidayimoni. Imana yo mu ijuru idutabare cyane, iduhe no gutahura cyane, kuko aya majambo n'amajambo akomeye cyane. 17 uwo rero yaza arakurikira Pawulo na twebwe nyene, ngo yaza arakurikira Pawulo na twebwe nyene, abo nyene urumva nabariko baravuga inkuru y'ibya Pawulo, yingene babona Pawulo. Rero uwo mushumbakazi akurikirana aho Pawulo aciye, yongera akurikira n'abantu b'Imana bariko barumviriza inyigisho za Pawulo. Haleluya, amen. Buriya rero uzoba ufise umukozi w'Imana ukurikirana, canke ushobora kuba ukunda kunyumviriza, unezerwa n'ibyo mvuga, kumbura uri urabisabikaniriza abandi, kumbura uri kurabwira abandi ati nyamara umukozi w'Imana naka yavuze uku, Imana yamuhaye kutubwira ibi n'ibi, abandi bakubwira ibindi. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Rero agakurikirana Pawulo n'abo bantu bari kumwe. Abo bantu rero nibo bavuga izo nkuru. Pawulo na twebwe nyene aza arasemerera avuga ati twumve ingene uwo mushumbakazi yagenda aravuga. Aba bantu ni abasabyi b'Imana rudasumbwa, babamenyesha inzira y'ubukiriro. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, yongere duhe gutahura cyane. Uyo mushumbakazi bana b'Imana murumva yararemerewe, ari mu igishitani cy'igisate cy'ikiyoka. Bana b'Imana ni kubera noneho reka ndabivuge ko ni nabona odi ikwiye ndakata tuzoce tubiherako ahandi nzoba ngejeje. Reka ndababwire, ibaze uwo muntu yarari mu icyo gishato. Rero abantu benshi muri iki gihe bikwegera ayo madayimoni y'ibisatu. Muri iyi minsi maze iminsi nganira n'abantu, naganiriye n'umuntu ambwira ingene bari baramuterereje ibintu abiwabo, baramuterereje ibi bintu, mbese nawene yari mu ibyo bishitani by'ibisatu. Niko no bivuga nkurikije uko twaganiriye, kandi si umwe kandi si babiri. Nkunda kuganira n'abantu baba bafise ibibazo bitandukanye, ariko we wakambwira ngo byo mu gisekuruza, bage bamubwira ko ngo byari byo mu gisekuruza, ambwira ngo ukuntu iwabo ngo boba bari baratanze nyimba ari bitambo, ngo basekuru biwe bari baravuze ibitambo, ngo kumbure mu muryango bakavuga hazopfa umwana wa kangahe, wa mbere, wa kabiri, cyangwa uwa gatatu n'uwa kane bazobaho, umugabo wa gatandatu. Imana yo mu ijuru dutabare cyane, iduhe no gutahura cyane. Rero dushima Imana ku bantu bariko baratahura, bakamenya ko iyo mivumi ihari, baja mu masengero gusenga, bakabagirira neza, bakabatizwa, bakumva ijambo ry'Imana by'ukuri, bakizera Imana iri mu ijuru, ibyo bishitani bikabavako. Kandi iwacu ndazi hariho umumama kweri, nibuka ko ngira intambara yabaye amaze kuvyara nk'abana 8, kandi si umwe si babiri, abyara umwana tubona yibungenze, yabyara umwana tugaca twumva ngo umwana yapfuye. Yabyara umwana atarava ku ruzogi, amumaranye iminsi 2, mbona ababyeyi harimo na ba mama bagenda kumukeza bamushira utuntu, mu minsi 2 ngo tuze guzika wa mwana wa naka yapfuye. Rero nyuma niho nagiye nza numva abantu nyene baza bavuga ukuntu uwo muvyeyi ngo vyoba byari iby'iwabo byamukurikirana. Rero ibyo binyibukije uwo muntu twaganiriye, ambwira iby'iwabo ukuntu byari bimeze mu bisokuruza, ngene yagiye gushaka umugabo, bituma yahukana n'umugabo kubera izo ngorane. None bana b'Imana, nituze turasenga imbere yo kuja gushaka umugabo, cyane imbere yo kuja gushaka umugore. Senga Imana, ubanzura. Ni nk'ibindi kweri novuga byoba byinshi, ni nk'ibindi abantu babona
bagenda gushaka abagabo canke baza gushaka abagore batamenya ko bagiye gushakana n'abantu bamaze gufata ya mahera y'ikuzimu kwa Satani. Inyuma yaho ntangiye message canke se audio y'umuntu yavuze ukuntu yari karaja mu bya gishitani, kandi yaravuze ati abo twari kumwe nasidutse, hariho ufise moto, hariho ufise butike, hariho waciye arongora. Bana b'Imana, mbega abakobwa muza kurongorwa mwaritondeye abasore mugiye kurongorwa nabo? Mbega abasore mwaritondeye? Murazi n'abakobwa barajije kuzimu kwa Satani gusaba amafaranga. Ni mugabe bana b'Imana, turi mu bihe by'iherezo. Nigeze gutanga izo nyigisho mu minsi yahera, Yesu Kristo yambwiye kuzisigura neza, yampaye n'ingene ndabipanga ndabivuga. Rero nukwitonda. Reka dugaruke kw'inkuru y'umushumba rero yari mu ivyo bishitani. Ubwo rero nukuraba neza, nawe ushobora kuba uri mu bishitani utabizi bya karande byo mu muryango. Senga bana b'Imana, senga kobya mu miryango y'ibisokuruza byacu tutazi. Hari harabaye ibintu byinshi twebwe tutamenya. Kumbura ukabigwamwo, ukabyara umwana apfa, ugahura n'ibigeragezo, ingo mu rugo bikagorana kubera utazi iby'igisokuruza cyawe uko byari bimeretse kera. Senga rero Imana igushoboze. Rero n'uyu mushumbakazi yari mu cyo gisato gitanga amahera, kigatuma abadandaza bamugira umuja wabo, umushumbakazi wabo. Rero akaza akurikirana ba Pawulo, yumvise abantu ngo ni mubakurikirane ngo bona abantu b'Imana y'ukuri. Murumva ko n'amashitani yari ari mu gisato bana b'Imana yarakomerewe. Icyo gisato cyari muri we cyaramuvugisha ngo n'abantu b'Imana by'ukuri. Murumva rero nacyone cyari kizi ko Pawulo na Silasi koko ari abantu b'Imana. Kiramuvugisha, kigenda kimuvugisha, kandi ngo hari haizi imisi kigenda kimuvugisha. Reka tubandane. Avuga ati ni mubakurikirane bigisha inzira y'ubukiriro. 18. Ibyo yamaze imisi itari mike abigira. Ngo yamaze imisi itari mike abigira, Pawulo arateba ararambigwa, araheza ahindukirira nyagishetani avuga ati, rero ngo yamaze imisi akurikirana Pawulo abigira. Pawulo ngo arateba ararambigwa. Pawulo biramusesema, ahubwo Pawulo ngira ni Imana ntiyari novuga ati Imana ntiyari bwamuhe kumva ko yo tabara uwo mushumbakazi. Imana yari iri ko Imana yarashaka ko uwo mushumbakazi atabarwa. Icyo gisatani kigisato cyari cyaramurembeje. Na cyane ko twigeze kubona kuri iki gigabane cya 16 Imana ibonekera Pawulo ati, umuntu amubwira ati nyarukuzi ni wacu dutabara. Ubwo rero hari abantu bagomba gutabarwa. Ndagutegetse. Pawulo yahindukiriye nyagishitani avuga ati, ndagutegetse ku izina rya Yesu Kristo nuve muri uwo mugore. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Pawulo cya gisato cyari muri wa mama arategeka ati mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, amen. Ndagutegetse va muri uwo mugore. Pawulo avuga mu izina rya Yesu Kristo. Turabandanya twumva ingene byagenze. Ubwo nyene gica kiramuvamo, cya gisato cya kiyoka gica kirava muri wa mugore, kiramuvamo kirahunga. Haleluya, ni iby'agaciro bana b'Imana. Urumva ko koko uwo mama yararushe, uwo mushumbakazi yararushe. Turabandanya 19.
bene umushumbakazi babonye ko atagishobora kubaronkera inyungu bafata Pawulo na Silasi. Imana yo mwijuru idutabare cyane. Bene umushumbakazi baba bose babandi bahora bamura icyo gishitani cyabo kigenda kubarangurira kumbure. Imana mwumva abantu bamwe banashinga intahe ko ukuntu baje kuzimu bakazana ibintu ku isi canke ngo babona bapfuye bariko barazana ibintu ku isi. Rero bajya narigeze kubabwira ko hari umuntu narinzi mu bintu byo mu miryango y'iwacu. Uwo muntu yari yararijijiwe n'ibishitani agakora ibintu by'ubupfumu, hanyuma mugabo haragera igihe akazasenga asaba Imana, abwira Imana ati ese koko Mana muba twavukanye bose nije wabonye ko ibi bintu bizobako? Hanyuma kukubera gusenga Imana irurukira mutabara. Kandi bamwe mu muryango hariho abashavuye ko babonye atagishaka gukora ibyo bintu by'ubupfumu. Uwo muntu yari umuntu nabo ni mu miryango ariko uwo muntu barabadivantiste. Rero uwo mumama yari akiri muto, umumama sishaka kubivuga ko birebire ndaza azobyumva, ariko ntiyantumye kubivuga kandi nta numwe ashobora kumenya uwo ari we, kandi byagiye kera byamuvuye ko kera. Rero uwo munsi wo kwa gatandatu agasaba Imana, yarasenga, haragera igihe rero ibyo bintu arabiparika. Nko kwa gatandatu ntabikore, abantu bakaza akanka gukora, akabaha iyindi randevu. Arakomeza arasenga Imana iramutabara byose, inyuma arabita. Rero mubo mu muryango yinjiriza izo mari barababaye, bumva ko yobibandanya. Bana b'Imana, ntukabandanye umwuga wo kuroga, ntukabandanye umwuga w'ubupfumu, ntukabandanye imyuga ipfuye yo gusaba amahera abadayimoni, ahubwo bandanya n'urugendo ruja mu ijuru. Imana ifise byose, Imana ifise ubutunzi burenze ibiri ngaha mu isi byose. Imana niwe yisenga izoguha ibyo mu isi, yongera iguhe n'ibyo mu ijuru. Ca bugufi umutima wawe uzanira Imana, uyisenga udakekeranya, utayibangikanije, izogutwenza. Haleluya, amen. Ubwo rero natubona ngo bene umushumbakazi babonye ko atagishobora kubaronkera inyungu bafata Pawulo na Silasi babajana ku nama imbere y'abatware. Bafashe Pawulo na Silasi babajana imbere y'abatware, ho kugira bakira ijambo ry'Imana, ho kugira nabo bemera Imana, ho kugira nabo babe nka Rudiya yabakiriye akabajana iwe, ahubwo bo bamufata bamujana imbere y'ubutungane, bamujana imbere y'ubucamanza. Bafata Silasi na Pawulo babajana mu bucamanza. 20 havuga ngo babashikanye imbere y'abacamanza, bababwira bati aba bantu naho ari abayuda badurumbanya igisagara cyacu. Imana yo mwijuru idutabare cyane, iduhe gutahura cyane. Murumva Pawulo na Silasi barabayuda, ariko bano b'abayuda barabafata babashira abacamanza, baravuga ati naho ari abiwacu, naho ari abayuda, naho abayuda bubashwe, naho aba bantu ni babi badurumbanya igisagara cyacu. Kubera ya nyungu, bana b'Imana, ya nyungu yo mu isi ihera mu mwanya mutoya. Nshuti zanjye, tureke guhahamukira iby'isi, tureke guhemukiranira. Ibaze gufata mwene nyoko, gufata umubanyi wawe, gufata uwo mu muryango, gufata inshuti yawe ukayihemukira ushaka ibyiwe, ubutunzi bwiwe. Nta bitaniye n'ibi byo gufata Pawulo na Silasi bakabahemukira, aho bokumviriza ijambo ry'Imana ngo ribaje mu mutima, babona ati nabagome kubera
bariko barirukana amashitani. Bafashe umushumbakazi wacu yarari mu gisato kiza kiraduha amahera, none bariko baratudurumbaniriza igisagara, baraduhemukiye. Murumva abana b'Imana, niko mu miryango usanga nk'umugore agundura amabanga y'umugabo kwaji kuzimu canke ko agira ibintu bya gishitani, yabivuga ugasanga umugabo ararakaye, canke bikora umugabo yabivuga umugore akarakara, canke umwana mu muryango yavuga ati iwacu hari ndibwa kera nkiri umunyeshure niga nko mu mwaka ndumva niga nko mu mwaka wa kabiri wa gatatu gutyo, ukuntu bahora bavuga ngo nguri twaba tuzi abana iwabo bavuga ko ari abarozi, tukaba tubinuba cane uca kure ngo ntakuruge. Rero ho kugira abantu babone ati twakira agakiza, nk'uwo mwana akaba yo mena amabanga, kuko umwana umwe twigana niwe yigeze kutubwira ngo iwacu ngo turajya abantu, ngo urumva ngo papa ngo hariho umuzi ngo agenda nyuma ngo akubita kumva ngo umuntu yapfuye ngo akamuzura, akaza aratubwira ngo babone iwabo. Erega nyuma nyene twagiye tuza kumva abantu bavuga ati bari abana baturuka hariya kwa naka n'abarozi ibintu nk'ibyo, kandi uburozi bwariho. Abahora abama bamurikirana ngira narigeze kubabwira ibyo abantu bari barazimiye canke bapfuye nyuma tukababona ari bazima, ibintu nk'ibyo. Bana b'Imana, kuroga si byiza, kuba umupfumu si byiza, gukorera shetani si byiza, kwiruka inyuma y'ibintu by'imyaka 5 imyaka 20 ngo ntacyo bimaze, ahubwo twiruke n'ibyiza by'ijuru. Haleluya, duhiga ubwami bw'ijuru nshuti zanje. Rero aba bantu rero barababara ati Paulo na Silasi n'abagome bariko baratudurumbaniriza igisagara, hejuru y'iki? Hejuru y'uko bariko baratabara ababoshwe n'amashetani, ahubwo bari kunezerwa. Dushima Imana, Rudiya wewe yari yarabakiriye yaranezerewe. Kandi reka turabe dusubire kuri 2:1, kandi bigisha imigenzo 2:1, kandi bigisha imigenzo twebwe murantunga, kandi bigisha imigenzo twebwe abanyaroma tutarekuriwe kwemera no gukurikiza. Ngo Paulo na Silasi bigisha imigenzo abanyeroma ngo batari bemeye gukurikiza. Aba bantu b'i Roma rero urumva barubaha abayuda nibyo, mugabo ngo imigenzo Paulo na Silasi bariko barigisha, urumva Paulo na Silasi bariko barigisha imigenzo ya Yesu Kristo, yo gukurikira Yesu Kristo, yo guhamba umusaraba, yo kwemera Imana by'ukuri. Bariko barigisha ati buriya ujya muntu yagenderwamo n'igisatani, kimaze kumuvamo abantu barabonye, bamwe barabonye ati uko biri kose ujya muntu arabohotse, kandi wosanga n'uwo mushumbakazi yaranezerewe n'uko abohotse. Mugabo abo banyeroma barababara yuko n'abanyeroma abanyaroma barababara yuko bariko barigisha ibintu bibohora abantu babajana kuri Yesu Kristo, kandi bobo bashaka kwigumira ari imbati za Satani. Nyimba bajya badandaza bari baragize ujya mugore cyangwa ujya mushumbakazi ikigirwamana cyabo cyo kubaha amahera. Sabo badandaza, si n'uwo mushumbakazi, bose bari abanyabyaha.
mugabo habonetse ubatabara baravyase, birukana iryo jambo ry'Imana, babajanye noneho mu bucamanza kuvuga ko ari abantu babi bariko barigisha ibyo abanyeroma badashaka. Hari igihe nanjye nigisha ibintu abantu bakumva mu matwi yabo birabarya. Hariho abantu nzi babonye ngo inyigisho zanje baca bafuta. Sinzi nageze aho sinaba ngitanga amavideo ku bantu bose, canke se sinaba ngizitanga ku bari bo bose kiretse kumbura bari mu magurupe, ariko nyene harabo nagiye numva ngo jewe ngo nize navyugurwa, ngo je nize mbona ngo birungitse, ngo burya ngo cafika mu navyo nirirwa ndumviza ngo araja ngo akavuga ngo kwambara amapasura, ngo kwambara ngo ibiki n'ibiki, ngo amadeshire, ngo nuko yabuze amahera yo kubigura. Nkumviriza abandi, ariko ndashimira Yezu, haleluya. Niko ndavuga abantu rero turi kumwe ngaho yose hano, ndashima Yezu ko no muri abo harimo abandi babwiye ngo yeye ngo jewe ngo kuva wigishije inyigisho niyi ngo sigaye nambara ibintu ngo nzoza urandaba ngo ubu nambara neza, nikomerezaho. Urumva rero nyimba uri kurigisha abantu 100 hanyuma babiri bakavyumva bakabitegera, ndumva Imana, ndashimira Imana. Kumbure abo babiri nabo bazokwega abandi babiri gutyo gutyo. Rero hari abantu rero badashaka kumva ibibababaza mu mutwe. Utovuga ati yatwaye umugabo w'abandi, utovuga yarishingiye, utovuga ati aji kuzimu, utovuga ati yambara nabi, ibintu nk'ibyo. Bana b'Imana, audio canke video reka tuyigarukiriza aha, ariko hariho amajambo ntari bwasigure tuzoyaherako. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, murakoze.